Ivuriro Melchior Medical Center ry'Ibukeye muri komine Nyanzarake intara ya Makamba yahimbaje kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 13 Nyakanga isabukuru y'imyaka 2 rimaze ritanguye gukora. Ibirori bikaba vyaranzwe n'umurisho w'ingoma eka n'indirimbo zitandukanye. Ndimugwanko Melchior umurundi aba mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba ari nawe nyanivuriro aratubwira icatumye atanguza iryo vuriro. Mu myaka yahera twebwe tukivuka mu gihugu cacu benshi bavyarira mu mihira batagira intuze batagira ubufasa bwo kugira ngo bagende kwitara abana benshi barapfuye. None rero nanze maze kuvyumvira ivyo byatsibonekana yuko ndosura gukora ikintu sosura gufasha bene wacu igihugu kuko igihugu ndagikunda kandi nkaba ndumwene gihugu. Nizo zatumye nubaka iryo vuriro Melchior Medical Center iri mu ntara ya Makamba Nyanzarake Ibukeye. Samuna yuko nkwiye gufasha bene wacu birenze ku bitaro. Nizo zatumye nubaka iryo vuriro. Ndimugwanko Melchior asaba leta ko yoshira ivuriro Melchior Medical Center muri wa mugambi wo kuvura abana batarenze imyaka 5 hamwe n'abakenyezi bibungenze ku buntu, agasaba kandi abene gihugu kurihurumbira. Igisabo ndasaba yuko kugira ngo leta idusore kudufungurira kugira ngo sore kuvura abantu ku buntu twisanzuye kuko ibitaro twubatse ibitaro binini bigezweho bifise ivyuma vya gisasa bifise kira kintu cyose. Nkaba ndi mu gihugu ca Amerika ariko umutima wanzu uri Burundi. Twari dukeneye ngo abantu bagiteho iryo vuriro kugira ngo ivuriro ribe rya mbere mu ntara ya Makamba nkuko byari bisanzwe biri. Ni ivuriro rya gisasa rikenewe. Nkasaba abene gihugu nabo kugira ngo basobore kugitaho nkuko twabafasize. Kuko ndafasize ndakoze ibarabara riri ngaho kuri iryo vuriro, ndatanze amazi ku buntu, ndahaye amasuri amazi kandi ndafasiza amazu ndubakiye abantu amazu bari bakeneye ubufasa kandi ndafasize abantu inzu zirenga amazana 5 imiryango irenga amazana 5 amafaranga yo kwivuza. Ndagiye mfasa abarundi bagiye bahura n'ibibazo bagiye gufungwa ndagenda bafasa. Ubwo rero zewe nkaba ndi muri kino gihugu ca Amerika mugabo nkaba nkunda igihugu canyibarutse. Nta kintu ciza nko gukora ikintu gikakundwa ugafasamwo bene wanyu mwibarutse mwavuye mu gihugu kimwe. Louise Mbonimpa intuma ya Melchior amenyesha ko iruhande yo kuvura Melchior Medical Center bafise ihangiro ryo kurima no korora kijambere. Mu nkundire muri make mvuge neza ko ibi bitaro Melchior Medical Center Bukeye bifise ihangiro vyihaye gushika mu mwaka wa 2026 aho tuvuga tuti hazoba hari dufise iyororero rinini cyane rifatanye n'umugambi w'uburimyi bishobora kuzodutwara imiliyaridi 2 y'amafaranga y'amarundi. Tukaba tuzokorana ahanini n'abajejwe ubworozi, tworore inka, impene, inkwavu ndetse no gukomeza umugambi w'ingurube. Gutyo tuzoshobora guha akazi abarondezi bakazi batari bake. Mu ntwaro barakengurukira imvukira Ndimugwanko Melchior kigoro yamagira mu guteza imbere ibisata bitandukanye vy'igihugu uhereye ku magara y'abantu, bagasaba n'abandi basanzwe baba mu mahanga gukurikiza ako karorero. Dushimire kandi umuvuka komine tutumira n'abavuka bandi komine bavuka ntara yuko bogira ngo tworonka na cyane yuko dufite Nyanzarake iri mu makomine afise abavuka ntara bari hanze, abavuka komine bari hanze beshana. Rero tworonka agacumi nk'aba turazi yuko kagira nk'ibi turaza yuko komine Nyanzarake yoja mu makomine ya mbere ateye imbere mu gihugu. Rero tubatumirire abaza kumva kamo agere nk'uko kandi barabishoboye. Bibaza yuko abasigaye ishaka kugira turabe yuko twufasha twavutse kuko muhira aguma ari muhira naho ari musi y'igiti byose ukumuvuga ati mvuka mu Burundi mu Nyanzarake. Rero utaje usanga hameze neza, usanga bene igihugu basize bameze neza. Nibaza ko bikabasha cyane kuko aho umuntu abari mu mahanga ntabari muhira. Rero nibaza ko guma agatima kwita
muhira akaraba abo yasize akifuza nawe nyine usanga bateye imbere. Rero tubahimirize tubifurize nabo kuzogira uwo mutima kuza gufasha iwabo. Mu guhimbaza rero iyo sabukuru y'imyaka 2 kabaye n'akaryo ko gushikiriza ifashanyo igizwe n'amakaye n'amakaramu ku banyeshure bava mu miryango ya mikoro make.